iyo umuntu avuze yuda bibaza ko ari Isikariyote. Mbega ninde yitayeho umuvyimba umubiri umuvyimba wa Mose? Hariya hari havuga ati igihe batongana bapfa umuvyimba wa Mose, Sekibi Lusiferi n'umumarayika mukuru Mikayeli. Uwo niwe hariya yitayeho umuvyimba wiwe kuko niwe yamudugije, niwe yamujanye. Ariko Sekibi afata uwo mubiri yari guhava yigana agakoresha uwo muvyimba akawushira mu kibanza kanaka. Aho Sekibi yari yamaze kumenya Mose uwo yari we. Ariko nimurabe ikintu cyabaye, Sekibi aho yaramenye Mose kuko ni kubera iki yatonganya agomba uwo muvyimba, yari yamaze kumenya ko yari umurokozi. Rero nimurabe ingene n'ubu Imana ijana Mose ashikije icyo gice cy'ubukozi bw'ikiringo. Ivyo navyo byashyikirijwe muri we. Yaragize urugendo, yavutse mu 1940 nk'intumwa y'ikiringo, arakura, arakora ubukozi mu 1963. Uwo marayika bwashyikirijwe muri we, yajazanywe n'igikorwa gishasha cy'ikiringo gishasha. Ariko kubera ko ngaho harimwo no gushitswa k'umumarayika mukuru Gaburiyeli, vyongeye kandi yaje ariko aratangaza amakuru mashasha yaba ayinteguza ndetse nayo gutegurirwa inzira. None ninde yazigamye yashinguye uwo muvyimba? Nimurabe hanyuma reka tubanze turangize iki gice cy'uko we yagiye ariyereka intumwa zose. We yabayeho ubwa mbere na mbere, uwo mumarayika mukuru yagumye aba ariko arakora guhera mu itongo rya Edeni. Uyu mumarayika yagumye aza hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu. Rero murabona ingene yaje ariyereka muri Data Branham, ariyerekana. Twaramaze kubona ko ari we. Yaraje aramuvugisha hariya ku ruzi Ohiyo, yaramuvugishije aramubwira ati ubutumwa bwawe buzotegurira inzira ukuza kwa kabiri. Nk'uko hariya yiyeretse na Zakariya nawe na Elizabeti, akababwira ko umwana yari kuvuka yari kuba integuza, arimo impemu ya Eliya mu kugaragara kwayo kwa gatatu. Aha yaramwiyeretse kandi ariyerekana Mariya ariryo shengero mugeni ryashushanyirijwe hariya. Araza agatangura ubukozi bwiwe mu bwo buryo bw'impemu nk'uko byagenze. Hariya ntiyajye mu mubiri w'umuntu, ariko yaje mu buryo bw'impemu, niko yabiyeretse. Ariko ngaha yiyereka ishengero ari mu mubiri we wo ku isi, kandi araza akaribwira ibintu byose byari kuba muri iki gihe cyose. Ibyo ni nabyo nyene yakoze hariya kuri Mariya. Ariko kandi byongeye harimo no gushitswa kw'intumwa y'ikiringo kinini, kuko Imana niyo ikora ubukozi. Ariko mubwo buryo bwo mu mwemu yaradugije ishengero mu izamugwa hariya, riva muri Lawodikiya rarisohora, vyose mu buryo bw'impemu. Ariko ibyo hageze aho bishitswa mu buryo ngaha, mu buryo bufadika buboneka, ni mw'uyu mwanya. Kuko baravuga ati ubu ariko aravuga ngo yabishikije mu buryo bw'impemu. None ni kubera iki wowe utarahindurwa kugeza n'ubu? Iyo biza kuba vyabaye mu buryo bufadika, wobaye waramaze guhinduka nazamugwa. Ubu niho ivyo biriko birashitswa. None habiki aho Sekibi yari karamenya uwo mubiri, ariko Imana yaciyiza irawujana. None ninde Imana yajeje yashinze umuvyimba wiwe kugira ngo akore ibitegereza gukorwa vyose? Nico gituma ari ibintu bikomeye cyane ibyo dufise, ku buryo umuntu agiye arajanjagura ibi byose avyerekana neza. Ni nka vya bindi nyene vyaba kuri Aburahamu, aho hari Elohimu n'abamarayika biwe bakuru Gaburiyeli na Mikayeli. Kandi muri iki gihe Imana yaratumenyesheje ibanga ryose, nko mu minsi ya Aburahamu. Hariya havuga ngo nko mu minsi ya Loti, ariko iminsi ya Aburahamu aho hari Elohimu, Gaburiyeli na Mikayeli. Ariko hariya Sekibi habuze gato ngo canke yaramumenye, kuko amaze gupfa
kandi Imana muri icyo gihe yaciye akura amaso ku by'Imana yari kwirakora. Rero Yosuwa yarahejeje arakora igikorwa, naho habayeho urugamba imbere yo kwinjira mu gihugu cy'isezerano, kuko abakurambere, abantu bakuze baravuga bati nimba Imana iri kumwe nawe nk'uko yabanye na Mose tuzogukurikira. Buri gihe bagumana nk'ayo makenga bati reka turabe, kugira ngo babone baheze bizere, bati reka turabe. Ariko barafashanije na Yosuwa, ariko nta nkeka benshi baravuze bati oya Mose atagarutse. Naho ngaho bari babwiwe ati Yosuwa azoshikana abantu mu gihugu cy'isezerano, weho ntuzobashikanayo. Kumbure benshi ibyo ntibabyizeye, kuko kumbure nka Yosuwa wenyene yoba yarababwiye ati bambwiye ko, kuko byari nk'ibintu bisanzwe abantu batoya. Je ntavyumvanye Mose, je none ko Mose yagiye ntiyasize abivuze. Ni nk'uko biba mu kazi, umuntu akagutuma kubwira ikintu kanaka, umuntu akavuga ati oya sindabikora atari wenyene abimbwiye. Niko bigenda mu kazi, ati atari kanaka wenyene abimbwiye sindabikora, ariko yambwiye ko ndabikubwira. Yambwiye uko niko rero byabaye hariya muri kiriya gihe. Kumbure Yosuwa yarababwiye ati, baramubaza bati none birihe, yasize byanditse ku mabuye cyangwa mu kibanza kanaka. Ariko bamaze kubona igikorwa Yosuwa yari arakora, hanyuma baravuye baramenya ko yari Imana iri kirakorera muri we. Ariko umwansi w'icyo gice k'icyo kintu gikomeye yari gukora ntiyagikoze, kuko Imana yakijyana Mose amaze no gupfa. Sekibi yaragerageje kunyuruza umuvyimba wa Mose. Aha rero Sekibi yari yamaze gutangura kumenya mwene data Biliyamu uwo yari we, kandi nta nkeka yari guhava ateza ibibazo igikorwa cy'Imana, ibyo yategerezwa gushitsa, kuko ntiyari gushobora gushitsa ikintu cyategerezwa gushitswa mu uyu mwanya, hanyuma kigashikirizwa mu wari kuba arimwo ubukozi bwa Mose na Eliya. Iyo Sekibi aza kumumenya ko yari igikoresho cy'Imana muri icyo gihe, yari gushobora kwitanganiza imbere agakora ikintu yotegerezwa gukora hanyuma. Nk'uko inshuro nyinshi bashatse kwica Yesu, ariko nticyari bwagera igihe aho ikimazi gitangwa. Rero n'ubu Sekibi ni nk'aho yaragavye ati uyu kumenga ni we, reka ndabe ingene no shobora kumufata. Ariko Imana mu nteguro yayo, mu mugambi wayo, ntibyarimo ko yemera ko Sekibi amumenya. Reka ibyo ngo akora ibyo yari gukora ku bukozi bwa Mose na Eliya. Ibyo ni mu buryo, ibyo nta buryo buhari bwo kubihunga, ibyo bizoshitswa. Ariko ibi bintu ni ingirakamaro cyane. Ibyo umuntu yitayeho umuvyimba wa Mose, ndetse n'uwitayeho umuvyimba ngaho wa mwene data Biliyamu. Aho rero umuntu aba ariko aragenda arabona abo bantu bari bo mu buryo. Ni nk'uko jewe navuze vuba, ni gute Sara yagiye gukekeranya agatwenga kubwo kutizera ibyo uwo muntu yari avuze yari ari ngaho. Yari kuba yavuze ati Imana mu mubiri. Uko guhishurirwa Sara ntiyaragufise nk'uko biboneka, kuko yarakekeranije. Aho rero wewe urabona umubiri bari bafise wari umubiri ucyafuye, abantu banduye batumukiwe, umukungugu ku maguru, byari ibintu biciye bugufi. Umuntu ubora bisoma akamenya ko yari Elohimu, agaheza kubaha abo bantu bari hariya. Umuntu akabisoma ati wow, byari ibintu bikomeye. Mbega guti wewe iyo uza kuba wari kuba uriho hariya, wewe wari gushushanwa muri inde, muri Aburahamu na Sara, kubera ko uko babiyeretse byari ibintu biciye bugufi. Ni nka bimwe wavuge mu kanya ko wagiye mu kibanza wambaye maske, ariko uwo muntu yigenjeje gutyo niyakubona azovuga ati mu by'ukuri nari namubonye. Murabona ko ari ibintu Imana igenda irashitsa, ariko mu buryo busanzwe.
bararindiriye. Murabona hisubiramo nka vya bindi vya hariya, kandi vyarisubiyeho no mu gihe ca mwene data Branham. Batoya ategerezwa kuba ari we aza, umugwi wiwe bose baracamurindiriye. Mbega haheze imyaka ingana iki? Nk'uko nyene n'umugwi ngaha utaduze muri iyi intambuko turimo mw'uyu mwanya, baguma hariya mu mashusho n'ingero mu bigereranyo, hisubiramo nka vya bindi vyongeye, baguma barindiriye ikintu kitazoshitswa mu buryo nk'uko baciteze. Egome cyane azoza. Hariho igice aho yavuze ati nzobabona mwizuka, ari mwene data William. Ivyo narabisomye vuba, ati nzobabona ninazuka. Aho twari ko turayaga, we araheze arabimbwira. Nukuvuga hariho ikintu gikomeye cyane ngaho ku bijanye n'ico gice c'umuntu kutabona ugushitswa, akaba afise igice c'ijambo, ni ukuvuga indome, ariko ntaba afise ijambo rishikijwe. Aguma ribona ngaho ryanditswe, kandi ririko rirashitswa kubera umuntu aba aryizeye nk'uko bo bibaza ko bishikirizwa mu muntu kanaka. Aho rero ijambo rirabacika, barariburira irengero, bakagumana ukwizera gushingiye ku kintu gipfuye, atari ku kintu kizima. Aho bagumaho, idini rero rigahengamira ngaho nyene. Intumwa ubwo nyene igiye baba idini, kuko nk'uko intumwa yapfuye, no kwizera kwabo nako kurapfa. Ukwizera kurapfa, ukwizera kuba gushingiye ku kintu gipfuye. Nimurabe ntikiba ari ikintu kizima. Imana ni Imana nzima. Ukwizera kwayo ku muntu ntishobora kukuganisha ku kintu gipfuye. Umuntu ategerezwa kuganisha ku kintu kizima. Mbega ikiri kizima ubu ni iki? Ni iri kanguro, uyu munezero, iri kanguro rya nyuma. Mwene data Branham yaravuze ati mbega nzobona ikindi gihe, hazoza irindi kanguro. Hanyuma mu kindi gice yaravuze ati rizoba ari kanguro zirizoterura uruhagarara isi yose, rizonyeganyiza isi yose. Bose rero baca baganisha ku vyariko birabera mu gihe ca mwene data Branham canke mwene data William. Kandi egome vyongeye vyarahashikirizwaho, kuko ivyanditswe bishitswa kenshi, ariko havuzwe ngo ubutumwa bugufiya. Nimurabe ibi bintu, ubutumwa byose bwakoze ni bwa butumwa nyene, kuko n'ubutumwa yazanye. Nimurabe ibintu bwakoze mu mwanya ungana iki? Mu mwanya umwe, mu mwaka umwe gusa, ibintu byose bwakoze. Aho rero hashitswa neza cyacanditswe. Ikanguro ry'akanya gato, ntituzi igihe gisigaye. Hari igice aho yavuze ko ikanguro rimara imyaka 3 hanyuma rigapfa. Ariko mwene data Branham yari yavuze ati tumaze imyaka 15 20 ariko ntiriraba idini. Ni ukuvuga ko iyi ntumwa ihari biba bigoye ko haba idini, ko abantu baja mu idini, kuko intumwa ibihari. Ubu rero baravuga ati ubu rero bariko baravuga ati agiye haheze imyaka 3 none ryabaye idini, kuko we amaze kugenda haheze imyaka 3. Mbega wewe woba uzi itariki ikanguriro ritangurira ko intumwa igiye? Na cyane mu gihe hari isezerano, kuko ivyo bishitswa mu gihe hatayindi ntumwa ibihari ngaho ica itangura gukora, kuko harabo gusobekerana hagati y'intumwa imwe n'iyindi. Hatanguriye riryo rindi kanguro n'icyo kindi gikoresho, kandi abasigara inyuma nibo bahinduka idini. Kandi uvuga ko uwundi ari mu idini, ahubwo ni wowe nyene yabaye idini, kuko aba yasigaye mu kintu gipfuye. Ubutumwa bwo buguma ari buzima, ariko kwizera uwo muntu akaba gushingiye ku kintu gipfuye. Imana ni Imana y'abazima, kandi buri gihe Imana ikorera mu bantu bazima. No kuvuga ni ikintu ngirakamaro cyane. Ibi bintu byose vy'ikanguro ririko riraba ku rugero ruba n'ingoga, urugero rukomeye, kuko dushingiye ku masezerano y'ikimatanijwe cy'indwi aricyo kiza no kwizera kwizamugwa. Ntidushingiye ku kindi kintu, ahubwo dushingiye ku gushitswa kw'ivyo. Kandi kugira ngo turonke uko kwizera, umuntu ategerezwa kwizera ivyo nasomye ku Imana. Haravuze hati umuntu ategerezwa kwizera kugira ngo atahure, ariko ubwo nyene utizeye ntuzoheza ngo ushobore gutahura ivyo Imana iriko irakora.
nicyo gituma uwizera yamara uwizera, ariko uwizera ego kubera ko buri gihe arizera akakira naho atabitahura, Imana izomwungura gutahura mu byo kanaka, aravuga ati amen. Rero kuri ivyo Imana nivyo igenda irakorera ko, ariko ubwo nyine aciye avuga ati ivyo ntibimeze uko, reka byose bibe. Niba naragiye ndarondeza, sinzi ko noba nararondeje nk'inshuro zirenga 100 ahantu havuga hati utabitahura nunume, umenga zari itariki 25 nyene nizo natanguriye ko kubikora, kuko ubwo nibwo rufunguzo. Mbega wowe ubikura mwiki kuvuga uti sinizeye ibyo n'ivy'ikinyoma n'ivya sekibi nibi ni inyungu izihe biguha? N'umuzi w'umururazi n'ibintu bitabereye biremwe imbere muri wewe rindira ugumunumye, hama kwiherezo niba bitari ari ivyo uzoraba uvuga uti nari mukuri, ariko bibaye ivyo uzovuga uti Imana ishimwe ntacyo nigeze mvuga. Nkuko mbega yarinde Nikodemu canke Gamaliyeli yarababwiye ati haradutse Teuda witwa Yuda, mw'ico gihe yari Teuda, atanguza ibintu abantu benshi baramukurikira, hanyuma birazimangana. Ati nimba ivyo navyo atari ivy'Imana, yariko aravuga ku bigishwa bari mu ikanguro mw'iyo minsi, ati nimba atari biva ku Mana bizoyoyoka, ati ariko nimba ari biva ku Mana nimusange mwebwe muri ko mugwanya Imana. Mbega aho yariko arababwira iki? Ati nimuntume murindire, nimba atari biva ku Mana bizozimangana bareke, ariko bibaye ari ivy'Imana kwiteranya n'Imana iriko irashitsa integuro umugambi wayo. Ni nk'iyo umuntu ariko arubaka ahantu mu kibanza hakaduka umuntu agerageza kumugwanya, umwubatsi n'umuenjeniyeri barashavura bati kuri uwo muntu ngaha ariko arateza ingorane abakozi. Rero Imana rero mu iki gihe cya nyuma irarungika abamarayika b'imbuzi kugira ngo baheze bakore ugutandukanya, begeranye ingano. Uburovyi bwa za mfi 153, ubwo burovyi ni ingirakamaro cyane, kuko mwene data Branham yarifuje kubukora, kuroba. Ivyo na mwene data William nawe nyene yarifuje kubikora, yaregeranije bose, ariko igihe cyo kurandura urwamfu nticyabaye mu uwo mwanya. Nicyo gituma yabagumiza hafi yiwe bose. Mbere jewe kenshi yarambarira ati ubagumize hafi yawe uzogabira ikintu iki niki kanako, bagumize hafi yawe bagume bari hafi. Murabona, mbega Yuda ntiyagumye igihe cyose iruhande ya Yesu, ariko harageze umwanya aho Yesu yamubwiye ati icyo utegereza gukora gikore n'ingoga. Aho ntiyari akiri hafi yiwe, harageze umwanya aho ibyo yategereza gukora we ntiyari akiri ko aramubona hafi. Imana yari kiramubona yo irazi byose, ariko we ntiyari hafi yiwe ngo abone ibyo ariko arakora. No ngaha rero naho bose yabagumije bari ruhande yiwe, ariko murabona ko hageze umwanya aho batanguye kwigirwa kure, kandi kugeza ubu biragoye ko umuntu yobagabira akantu ati nuze ngaho umuntu akabahamagara, ariko yarambwira ati ubagumize hafi yawe aho ntibashobora kukugirira nabi. Ivyo ntivyari gushitswa kugeza mu mwanya kanaka, ariko kubera ko ubwo nyene baca bareka kwizera ubu, rero harashizwa cya gice aho baba bari hariya bariko bariyumvira, kumbure babibwira ibintu mu mitima yabo, mu bwenge bwabo bigwanya umugambi w'Imana. Ivyo rero biraheza bigashitswa, kandi aho rero Yesu acagumana n'abigishwa biwe bonyene. Aho rero niho yaciye bajya ingaburo, kuko ingaburo Yuda ntiyayiriye ko. Rero ubu naho ingaburo iriko izi mfungwa zo mu buryo bw'impwemu ziriko ziraribwa n'abatoranijwe bazozamurwa, abandi bicaye ngaho kubera ko batavyizeye ntibariko barajya izi mfungurwa arizo zibategura kugira ngo baronke ukwizera kwizamurwa gukorwa mu mwuzuro, nk'uko zabateguye imfungurwa baronkeye hariya kugira ngo ku munsi wa Pentekote baronke umubatizo wa mpwemu yera.
ariko yuda aho siho yari akiri. Rero n'ubu nubwo hakiriho abantu bakiri ngaha imbere bicaye ngaha, ariko ntibariko barakira ibyo watoranijwe w'Imana avugira amen akayivugira buri jambo, kuko ibyo nibyo abo nibo bariko baritegurira uwo mwanya wo kuragwa mu mwuzuro, umwanya wo kwizera kwizamungwa. No muri iyi minsi aha niho haza agafyondo gakomeye, hakaza ibintu byose bizoza, ingorane, ibibazo bikomeye. Bazoba bafise ibikoresho bo kugira ngo babe nka Adamu, bamere nka Yesu, kugira ngo babe nka Yosuwa ubwiwe. We ntiyasenze, yaravuze ati zuba hagarara, nawe kwezi hagarara, kuko byari bikenewe ngaha. Nimba izuba n'ukwezi byarahagaze, mbega n'ubu ntihariho umuntu afise iryo jambo Yosuwa yari afise hariya. Ni ibyo Mose yari yamusigiye. None aho Yosuwa yariko yerekana iki? Ko yizeye ijambo ryose Mose yari yamusigiye, kuko Mose yari yamubwiye muri icyo gihe. Kandi no muri icyo gihe cy'agafyondo, kwitegura ko mwaka kanya tuzobona uko kwitegura, tubone ko byari bikenewe kuba tugomije kugeza ku iherezo, kuko tuzoba dufise ibikoresho muri twebwe kugira ngo tuvuge ijambo. Kandi kubera ko ukwizera gushingiye ku gushyitswa kw'ikimatanjo cy'indwi ariko kuza k'umwana w'umuntu n'abamarayika biwe, abo bantu bakaba bavyizeye. Mbega mu mitima yabo abo bantu bafise iki? Igitabo gihesha uburenganzira. Bafise igitabo gihesha uburenganzira. Nta na kimwe kuri bo kidashoboka. Ni ba Mesiya batoya ku isi, ni ingabo zikomeye izi Imana izoba ifise ku isi, imbere y'uko haza iyindi ramfor, ubundi bufasha, imbere y'uko haza bavuye mu buringanire bwa gatandatu. Imana ngaho izoba ifise ingabo zayo, bafise ububasha Adamu yari afise, namwe Data Branham muri kwa kugaragara gutanu Yesu. No kuvuga ko ari abavugishwa n'Imana. Nicyo gituma Mose yavuze atesa abantu b'Imana bose bo bavugishwa nayo. Ariko ngaha benshi bariko bavuga bati ivyo ntitubishaka, bariko barakengera ivy'Imana yifuriza abantu. Nimba Imana igomba ko wewe umera nkayo, kandi ibyo uri kurahabwa bikaba ari ibintu bizozana ivyo muri wewe, ariko kubera ko badatahura ko Imana buri gihe ikora biciye mu mubiri w'inyama, aho niho batsitarira. Barabona isezerano rikomeye, ariko gushitswa kugira ngo barishikeko, n'ibikoresho biriko biratangwa kugira ngo dushike kw'iryo sezerano ntibashobora kuvyakira. Wewe woshobora kuba uri mu kaguriro canke ahantu badandaza ivyuma byo kubaka, ukaba ukeneye itara kugira ngo urangize proje yawe, ariko uriko aragurisha ukavuga uti oya reka ndindire uwundi aba ari we ndiha kukubera uwo ntiduhuza, ariko urakeneye itara kugira ngo uje hariya baguhe sheke ya nyuma y'iyo nyubakwa. Hanyuma uzobimenya kumbure kugira ngo bagushimire kubera icyo kintu wubatse. Hagashika isaha 11 zo ku mugoroba, isaha yo kugara, ukagumana nako gatara wewe gatoya wari ufise, bikaba vyaboneka uzi yuko kabonesha. Bakavuga bati sohoka mwese kuko iyi mangazini rugawe. Wewe ukagenda amaboko agaragara. Wari ufise ikigereranyo gusa cy'umuco, wari uzi yuko ufise agatara gatoya, ariko kubera ko utaciye kuri kontuware ngo urihe uwarari ngaho kubera ko mudahuza, ntiwahejeje ngo ugende uritware, hanyuma wahavuye utaha mu mwijima, ntiwashitse mu kuri. Uzi yuko uwo muco utwaye wari kubonesha. None n'uburorero bwinshi umuntu yoshobora gutanga. Murabona barafise ubutumwa, barazi ko aho harimo kwizera kwizamurwa, barazi ko aho hategezwa kuvugirwa imituragaro muri iki gihe, ariko ubwa mbere bategezwa kubanza kubona uwo bo barindiriye ari we yagiye, kandi si wategezwa kuza, atategezwa kuza kama ivyo ubutumwa jewe ndabufise.
hazozizamugwa urugi rwugagwe rw'izamugwa bazosigarana ubutumwa, uwo muco ntuzobaboneshereza kugira ngo babone ibyo yavuze hariya ati hariho umuntu ashoboye kwatsa umuco, ako gafyondo nikaza ntuzugire ubwoba, hariho umuco uzojyana umugeni wawo, ntibazoba igice cyo mwabo bazojyanwa n'uwo yakije umuco. ni ukuvuga ko barangiriza ku butumwa bikugwa n'ijambo gusa. Mbega vyokumarira iki kugira ijambo mu ndome ryanditse ukizera ikintu ariko utizeye isezerano iry'Imana iriko irabiguheramwo? Kugira ngo umuntu yizere aronke umubiri wa Teofaniya vyakenewe ko umuntu yizera ukuza kwa mbere k'umwami umuntu, kandi umuntu yategerezwa guca mu urwo rugi kugira ngo umuntu yizera aronke umubiri uhawe ubwiza. Naho umuntu ategerezwa kwizera gushitswa kw'ikimataniro c'indwi no gushitswa kwavyo. Umuntu yizeye igice gusa nk'uko tubivuga ngaha, utambaye ntugenda. Umuntu ategerezwa kwizera ugushitswa kwose kw'ikimataniro c'indwi ariko kuza k'umwana w'umuntu aziranye n'abamarayika biwe. Aho rero niho ibanga ryugaraniwe ku buryo ata n'umwe yari yiteze ko bizoba mu ubwo buryo. Ushobora kuvuga bati uriya ariko arigana, ariko mu mwanya muto bazomenya mu by'ukuri uwo ari we, uwo uriko arakora ko atari umubiri w'inyama, ko ari Imana iriko irakorera hagati mu bantu bayo. Ariko yo ntishobora gukora ibitangaza n'utwumiza imbere y'igihe, kuko aho ho bimeze uko ari we wese yo kwizera ahagarare avuga ibimatanijwe, bundi bishasha azana ukwizera kwizamugwa, barizera kugeza ni vyiza. Ikindi nacyo ivyo ntibinahwanye n'ivyanditswe, kuko ugukwegwa kwa gatatu ntikizoba ikintu, kandi si ikintu kiba umukino wo kumugaragaro, ni ikintu giciye bugufi ku buryo nk'uyu mwanya nimuraba hibi kandi biriko birashikirizwa ko Imana yazigamye iri mbanga, kandi uko ibiriko irabimenyekanisha n'uburyo bunyegejwe ku buryo atawuzi uriko arakorera ngaho inyuma. Uguhishura ijambo arico kintu ngirakamaro cyane Imana iriko irabihisha mu kumba gatoya k'imbaho, kandi mw'ibi biriko biraba ni mu mubiri wo ku isi, kuko urubaho rusigura ubumuntu. Ni ukuvuga Imana iriko irahishira ibanga imbere mu gitwikirizo mu mubiri w'inyama. Nta n'umwe ariko aramenya uriko arakora ariko arazanira ijambo. Niyo hazi gushitswa kw'ibitangaza, naho nyene ntikizoba ikintu c'umukino wo kumugaragaro. Bazovuga bati ategereza guhagarara ngaha we mu mubiri wiwe uhawe ubwiza, baravuga ati oya azotegereza kuba yarazwe mu mwuzuro. Nico gituma azotubwira ubutumwa. Bo barasoma kuvuga ubutumwa batoya ni mu mubiri wiwe. Ibyo ntibihwanye n'ivyanditswe. We ntashobora kugaragarira ngo aha ariko arakora ashitsa ivyo. Mbega ntiyabahishuriye ivyanditswe bariko baja i Emawusi, kandi yari kumwe nabo, yari wenyene ubwiwe. Uko niko bizoba no hanyuma kuwatoranijwe. Umuntu azovuga ati narinzi ko ari we yari inyuma y'ico gitwikirizo. Buri gihe yamye aba ari we, kuko n'ubutumwa bwiwe namba ntiyigeze aba uwundi muntu. Bwamye buguma ari ubutumwa yazanye. Ugushitswa kw'ivyo we yasezeranye byose biriko birashitswa urudome ku rundi, ariko mu wundi mubiri w'inyama biciye bugufi batsitazwa n'umubiri w'inyama. Kandi buri gihe byamye bigenda uko mu bihe vyose. Igihe haba umubabaro mwinshi, reka tuvuge ngo kwihenda, ibintu bidutangaza biri muri iki gihe, kuko abantu umuntu yibaza ko bari kuzotahura ibi kugira ngo biboneke ko bitava ku gushimika k'umuntu cyangwa ku kwiruka kwiwe. Ariko ubu urabona abana bato batahura cyane kurusha n'abakozi b'Imana bamwe ubwabo. Bo bakaba bazi kubona byose neza. Bo ntibafite izo ngorane, abana bato n'imiyabaga ndetse n'abakuze. Harabagiye barambwira ati jewe baransira nshira ku ruhande, ariko rabo ubu
umwungere kanaka yari umuntu akomeye cyane, we ntiyizeye ariko je ndizeye. Iki ni ikintu gikomeye cyane kuri jewe kuba ndabiha agaciro ingene Imana yanyunguye ubwenge. Ubundi nawe ati je sinshobora kubibona, ni kubera ko aho utatoranirijwe kubibona, kandi nimba utari kurabibona rero ugume woguma unumye, kuko byiza woba mu bazofasha umugeni, ariko ntube uwo mu batizera bazana ibitsitaza banditswe mu gitabo cy'ubugingo, amazina yabo agahava afutwa, aho ahinjira ko izina ry'umuntu rihakwa gufutwa. None byo byamumariye ko umuntu kuza k'uyu mubumbe w'isi, hariho ahavuga ati byobaye byiza uwo muntu nk'uwo atabaye yaravutse. Mbega byo mariki, ibyo biradutera umubabaro twebwe. Umuntu akaba yaramaze imyaka myinshi agatakara, hari ibizoba inyuma y'ingangi y'imyaka 1000 mwizuka, niyo byabagendera neza bizovana n'ingene Imana izoba yarabonye ingene bizobagendera mwugo urubanza, bizovana n'ingene bazoba barifashe. Kandi uwo mwaka hagira haza imyaka y'umunezero mwinshi, ariko kandi zoba n'umwaka w'umubabaro mwinshi, kuko ikiyongera ku byagumye biriko biraba, hazoza kandi ibintu bizoza birinjira buke buke, ibintu bifadika. Umuntu yari ameze neza, ubu haramaze kuza harava mu mubiri abantu bari bafise ingorane kanaka kubera ikintu kanaka. Imana kandi ishitsa na cya gitigiri cy'abategerezwa gukwira hariya, yo ntishobora kugaragariraho ngo icyo urubanza bose bamaze kuba bahari, abategerezwa kuzuka itegerezwa kuhashika mu gihe bose baba bari ngaho. Kandi kubera ko urubanza ruhera mu nzu y'Imana, kandi inzu y'Imana n'ingoro yayo, rero ibiriko biraba mu uyu mwanya ariko harisubiramo ya misi ya Ananiya na Safira bundi bushasha. Kandi murabona nihagera uwo mwanya, iyo misi ya Ananiya na Safira iriko iraba, ariko hanyuma hazotangura gushitswa ivy'urupfu rufadika, ata kintu na kimwe kiboneka kibitumye nk'uko vyabaye kuri Ananiya na Safira. Nta ngwara n'imwe bari bafise ngaho, ariko baguye bukumbi. Uko niko rero hazotangura kuzahara ibintu, kuko ubwo bwoba, ubwo we yavuze hariya ati haciye hinjira ubwoba bwinshi mu ishengero. Ibyo bibaye kuko n'ibintu ishengero ritari ryiteze. Umuntu yagiye ati yaragwaye ikintu kanaka bamujanye, ariko mu gihe habaye ikintu umuntu akaba yarakomeye, mu kanya gato akagenda barondeje ntibamenye icyamujyanye, aho umuntu aravuga ati rindira, hanyuma umuntu akamenya n'uwo muntu we yari we, kuko hoshobora kugenda umuntu akaba ari uwizera kugira ngo huzure cya gitigiri, ariko kandi vyongeye hategereza kubaho n'ikintu kizoza kirashitswa ku bantu kugira ngo bikunde hinjire kwa gutinya mu ishengero, abantu bamenye. Murabona hagiye umuntu nk'uko yaragwaye ikintu ati, ariko umuntu agiye mu bundi buryo, aho umuntu aranyiganyiga akavuga ati rindira, ivyo biboneka nk'aho ari ikintu kimeze nk'aho, kuko umuntu azoba ariko arabyiyumvamo. Hagiye kanaka umuntu ati rindira, hariho ikintu ngaha, kandi ivyo vyose bizoba biriko biragenda bivugwa. Ntituzi nimba bizoba biriko bivugirwa ku gicaniro canke mu biro, kuko Petero yaravuze ati ugira ugwe ngaha nyene. Umugore nawe aramubwira ati nk'uko batwaye umuvyimba w'uwundi, nawe wenyene we yategerejwe kuvuga ijambo ry'igihano, baraheza barapfa. Vyose vyabaye ku bw'ijambo rivuzwe, kandi ivyo vyose nimurabe wa muntu we yandika hahandi azopfa kubera ikintu kanaka, kandi ivyo nivyamara kuba, aho tuzoheza tumenye igituma.
kandi uyu munsi je ndashinze intahe ko bizogenda gutyo. Amen. Aho rero umuntu azogenda araba avuga ati rindira, aha hariho ikintu, kuko biranditswe kandi byanditswe n'intoke ziwe n'indome. ni ukuvuga ibyo nivyamara kuba, aho hariho ikintu kizoba kiriko kiraba. Icyo kuri jewe kizoba ikimenyetso gikomeye cyane, kandi kihari nuko jewe muyu mwaka sinibuka nimba zaba itariki, nimba hari mu kw'icumi canke impera z'ukw'icenda, kumbure byabaye umenga hari mu kw'icenda itariki 10. Inyuma y'iyo mpera y'iyinga jewe naravuze ndabivuga ngaho, ni mwami uyo muntu aze apfe kugira ngo hagende yarashyitswe ivyanditswe. Kandi ivyo nimba ivyo vyaravuzwe rero Imana irabikorera ko, kuko byavuzwe byaramaze kuvugwa. Ivyo byabaye nko mu kw'icenda, kandi uyu mwaka birashoboka ko ivyo bishitswa, kuko abantu bategerezwa kuba bamaze kuba bitwararitse ingufu zose bakazishyira mu kwitegura. Kugeza n'ubu turacyari ngaha nk'abana batoya bakina umukino wo kuvuga ngo akira nanjye umpe, umuntu akingingizwa naguhaye akira nanjye umpe. Dusa n'abana bato cyane bakina umukino ngo akira nanjye umpe, twingingizanya. Ariko ko tugenda turakomera izuba rigendera tweza, ariko no kureka uwo mukino w'abana turiko tugenda dukura. Ivyo no kugenda turabiheba, tureke gutakaza umwanya n'inguvu muri ivyo. Umuntu akeneye kubandanya nabandanye, Imana ibagirire impuhwe. Ariko ivyo by'uwo mukino ngo akira nanje umpe no kubireka, kuko no guhanga amaso amasezerano. Murabona ko buri gihe haba ikintu kiba nk'iyo haje nk'icyago abantu bakunga ubumwe. Mwibuke muri cya gihuhusi Mariya, abantu benshi baragiye baravuze ati jewe sinavugana na kanaka, ariko yaraje kundaba aramvugisha aranzanira ikintu kanaka. Buri gihe mu bintu nk'ibyo bigoye abantu baraheza bakunga ubumwe, kandi iyo havuye mu mubiri abantu umuntu yakunda ibintu nk'ivyo, ivyo bizotangura kurushiriza gukangura abantu. Hari ikintu kiri imbere yacu. Ari havuga ati ivyo bibaye abantu baciye bagenda bagororotse. Aho umuntu araheza akavuga ati reka nume ntibihave bimba ko nk'ivyo nyene. Buri gihe hariho kugabisha, hari icigwa aho yavuze ati harabu kugabisha abantu imbere yuko haza igihano. Ubu abavugishwa bazana umugisha, ariko kandi bakazana n'igihano. Ni nk'uko hari uwavuze ati ariko ntanyereke kugira ngo nizere, naheze anyereke. Nimba yavuze ko azokora ibikorwa bikomeye, none ivyo bikorwa bikomeye biri hehe? Abantu bakaba bariko barabibona imbere yabo buri gihe uko havuga ubutumwa, ariko icyo bashaka kubona n'ibitangaza bifadika, abakurikira ibimenyetso n'ibindi bintu. Hanyuma bazobibona, ariko bazobibona igihe bacerewe cyane. Ubwa mbere hategerezwa kubanza kubaho iyi ntambuko, nta kuyisimba. Hanyuma nibabibona bazokuvuga ati mu vy'ukuri niwe yari ari ngaha. Ati je narabaretse ndabareka muri byose, igikorwa cyose cyakozwe narabiretse kugira ngo mubisangizwe, hanyuma bifatwe amajwi, kandi byose biriko bigenda bifatwa amajwi. Raba igihe watera ibitugu ibi nije wari kuratera ibitugu. Raba ngaho igihe baguha ibi warabakengereye mu mutima wawe uvuga ibi n'ibi n'ibi. Raba yaraje ahura araguhamagarira kurondera, aragerageza kugufasha, ariko umutera ibitugu, nije wari kuratera ibitugu. Uko niko azovuga. Uwo muntu yazogenda atumbereye mu kababaro gakomeye, kuko nta kindi kibanza yojamo. Ko umuntu ajya mwizamurwa cyangwa agasigara ku isi, nta handi hantu hagati na hagati yaho habaho.
kandi umuntu arondeye mu vyanditswe amasezerano ategerezwa kubona nk'ivyo Petero yakoze hariya igihe Yesu yavuga ya majambo akomeye aho mwenda Aburahamu bamubwiye bati mbega ivyo yabivuze kubera iyo ntumbero ategume mugenzi kugira ngo bagende abo bantu bose bari babayeho gutyo bakwirikira Yesu kubw'ibimenyetso kugira ngo bahe ivyo bajya. Yasigaranye n'abigishwa gusa arababwira ati mbega namwe mugomba kugenda. Aho Yesu yari akaze ashavuye. Petero ngaho yaravuze ati rindira, uriya nta na kimwe afise n'uriya wundi ntacyo afise. Arabwira Yesu ati ariko twoja kurinde? Ati ntidutahura ibintu byinshi, ariko wowe urafise amajambo y'ubugingo budashyira, niwe umwe rudende uri kurazana isezerano Yesaya yavuze, Yeremiya yavuze, Maraki yavuze. Ni ukuvuga we ngaho yariyerekanye nk'uwizera naho atatahura ibintu byinshi Yesu yariko aravuga, ariko yaravuze ati uyu niwe umwe rudende atujana. Ati none tuja kurinde? Tuja kwande? Abandi batoya ntibimeze uko, twoja kurinde? Abandi ati rindira. Turindira iki? Abarindiriye mu kibanza hashikira imodoka, ariko Imana igira irungi kigenda hejuru. Umuntu akaba arindiriye kuri parking itariyo, mbere n'imodoka imiryango ikaba yuguruye ariko atana kimwe kiri ngaho. Arindiriye ko umuntu abwira ati niwinjire wicare ku meza. Oya, nabicarana nayo ku meza, ariko watoranijwe we azovuga ati mbega twoja kwande? Ni wewe ufise ayo majambo. Ibi turiko turumva ntitwari bwigere tubibona mw'ubu buryo. Hariho ikintu rero ngaha, kandi ntimwibaze ko batari kumwe natwe benshi batazingurira ibitabo mw'ijoro bazokwerekwa iyo video, bazokwiraba, bazobona baraba, hanyuma bakabwira amakoraniro. Ni navyo nyene vyabaye muri kiriya gihe cya Mwidata Aburahamu, barumviriza mw'ijoro hama bakaza kubibwira abantu. Egome cyane bariko barumviriza, kandi barazi yuko bari bazi ko hari ikintu kiriko kiraba, ariko bakavuga bati uwo muntu jewe ntanyohera. Rero ivyo murabona n'ingirakamaro ivyo twavuze mu ntango wajejwe umuvyimba wa Mose. Ni ikintu ngirakamaro cyane, kuko aho umuntu agenda aregeraniriza neza ishusho hamwe, akagenda arabona abantu, akagenda arabona uw'Imana iriko irakoresha n'ikiriko kirabera hagati mu ishengero. Kubera iyi minsi rero ari nka ya minsi nyene ya Loti n'iyi Sodoma, hategezwa kubaho hari ba bantu nyene nk'abari bari hariya, Elohimu, Gaburiyeli na Mikayeli. Nta kindi kintu coba kiriko kirahagaragarira uretse nk'icyo nyene. Hari haje agatikizo, ariko kandi hari haje n'isezerano ry'umwana w'isezerano ngaho. Kandi umwana w'isezerano ubu kwishengero n'ugushitswa kukuza kwa kabiri k'umwami mu ntambuko zako, azaranye n'abamarayika, kandi byose biri ngaho, ariko utabyizeye, kuko ni bya bindi nyene nivyo dusubiramo. Utizeye ntuzotahura. Icyo nicyo kintu we yavuze, umenga nicyo yavuze, ati utizeye ntuzoshobora gutahura. Ibintu nk'ibyo nivyo yavuze. Umenga ndabifise aha ku ifoto. Ni ukuvuga ko utizeye ntuzoshobora gutahura ngo usobanukirwe, ntuzokwemera ko Imana ikungura ubwenge wishurira ivyanditswe. Icya mbere ni ukwizera. Ivyo ni vyiza ko ariko twokwita iki kiyago. Utizeye sinzi ko ndabifise ku ifoto ngaha. Nari nafashe ifoto kumbura iri muri aka gatabo, aho yanditse ko kwako gace. Reka ndabe ko ndabifise mu iki kindi gitabo. Buri gihe hategezwa kubaho urufatiro, ishingiro, kugira ngo ukwizera kube gushingiye kw'iryo shingiro, urwo rufatiro. Ngibi nga ndabibonye n'ingoga na n'ingoga. Ati utizeye ntuzotahura. Reka iki kiyago tucite uku, utizeye ntuzotahura. Ibyo nivyo yanditse ngaha mu aka gatabo.
uyu munsi ni ryari ku wa kane 29 z'ukwicumi na kabiri uyu mwaka w'ibihumbi na 2022. Aha turavuze ibintu byinshi cyane.